No musi ndanezerewe nuko umbona neza cyane kandi ntahora mbona. Umwe mu bagwayi bahora bagendana indwara y'uruhumye bita cataracte mu rurimi rw'igifaransa twasanze ku bitaro vyitiriwe umugira neza muri commune Giheta mu ntara ya Gitega aheruka gukogwa ubakababona agashimira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye kubikorwa akora byo guteza imbere amagara meza ku bene gihugu. Uwo mugwayi yaje ava mu ntara ya Mwaro agashima kubona azosubira inyuma abona neza. Nejerejwe nuko uno munsi sigaye mfise ubuzima bwiza kare ntari mfise ubuzima bwiza bw'amaso. Rero twaje ngaha kwivuza kubera batubwiye yuko abagira neza batuvura ingwara turwaye y'amaso. None batuvuye ubu tumeze neza cyane. Iyo twaje tutabona none no munsi turabona. Nukuri turashimiye Imana rugira byose n'umupfasoni wanye n'icubahiro mukuru w'igihugu cyacu. Imana imuhe imihezagiro n'imigisha myinshi kugira ngo abandanye n'ukuri Imana imushigikira babandanya abo bagira neza batuba hafi. Uno munsi ndanezerewe nuko umbona neza cyane kandi ntahora mbona. Aba ni bamwe mu bakozwe n'umugwi w'abahinga baje bava muri Arabie Saoudite bahurikiye muri Fondation Al Bassar Internationale baje gushigikira Fondation Bonne Action umugira neza mu gikorwa cyo gukora abagendana indwara ya cataracte. Baratubarira ingene biyumva. Imana yarangiriye neza kubera aha nari maze umwaka wose ntabona. Umwaka tugiye gutangura uhetse niho naja ngaha baramvuye amaso kabisa. Sinabona mu kurya barinda kunamika nk'umwana bamuhira barya maze guhaga amazi sinanywa atawunyweshije. Ubu ndashima Imana kuko yangiriye neza. Ndashima Imana yatwuzaniye ibitaro ngaha n'ivuriro ngaha. Nyakubahwa yarabikoze ntawobora kumukengurukira kubyo rakora. Naje nsigaye mbona nyene ibidasanzwe. Irisho rimwe ryo ryaramaze kuhuma gose yindi ryabona buke nkabona mu bipfungo. None rero ubu ngira Imana izobikora bizozamo. Ndamaze kuvyizeye kuko amaso yose bagiye barayakoze. Naje ku munsi wa mbere barankora ejo barasubira barankora irindi. Turashimye cyane twishimirije kuri iteka irishiramwe ryaduteye n'abandi bazabagire nk'uko Imana ibahezagire ibongereze n'umugisha. Turashimiye cyane umutambukanyi w'umukuru w'igihugu we yabishoboye Imana ikabimuhezagiza agashobora kugira irishirahamwe Imana iramwongereza umugisha. Aimable Sindayihebura umuhuza bikorwa muri Fondation Bonne Action umugira neza amenyesha ko kuva iryo sekeza ritanguye hari igenekerezo rya 9 uku kwezi gushika kuri uyu wa gatatu hamaze gukogwa abagwayi barenga 200 kandi ko ico gikorwa kikibandanya aho mu Kibimba gushika igenekerezo rya 13. Hano kuno munsi ugira gatatu wisekeza ryo kuvura ingwara z'amaso cyane cyane ingwara bita y'igiharage ipinofunofu abamo n'ingwara bita cataracte. Aho ibikorwa nyezina byatangujwe ku munsi wa mbere itariki 9 z'ukwezi kwa Nyakanga hagati ya Fondation Bonne Action umugira neza n'abaganga b'abahinga baturutse mu gihugu ca Arabie Saoudite aho baje gushigikira ibikorwa bya Fondation Bonne Action umugira neza mu kuvura abene gihugu na cyane bava mu mihingo itandukanye y'igihugu bafisa mikoro make. No munsi rero umunsi ugira gatatu nkuko twabivuze aho bamaze kubaga abagwayi barenga 200 bakaba bamaze kwakira abagwayi muri bijya bita consultation bashika 4,000. Uno munsi rero ibikorwa birabandanya abene gihugu babandanya baza ku bwinshi. Tunashimira gose abasanzwe bariko baradufashamwo haba abaganga bo ngaha ku bitaro Polyclinique umugira neza bikokira Fondation Bonne Action umugira neza canke abo baganga nyene baje bava hanze baje gushigikira ibikorwa vya Fondation Bonne Action umugira neza mu gisata c'amagara y'abantu. Hama bino sekeza nirahera ko ngaha ku bitaro Polyclinique umugira neza birazobandanya gushika itariki 13
aho bazoca bamanuka i Bujumbura kuri Hôpital Prince Jean Charles kubandanyirizaho. Aha baharura yuko bazobaga n'imiburiburi abagwayi 400 no kuri Prince Jean nyene bakifuza yuko naho nyene bobaga abagwayi 400. Hamagara n'ababa basigaye ku mitumba gerageje kuvugana n'abariko barakurikirana kino gikorwa babaganga bino babahinga aho bari basavye ishiramira rije ryo kunguruza abantu otrako ko ryo bafasha kuza gukura abantu bari kure ribazana ngaho ku bitaro kugira ngo nabo nyene baronke ayo mahirwe yo gukorwa. Atera kamo abagendana iyo ndwara ya cataracte batarashika kwegera ivyo bitaro vyitiriwe Umugiraneza kugira bafashwe. Mwamenya ko abagwayi bagendana iyo ndwara ya cataracte bakogwa ku buntu. Inyuma y'igenekezo rya 13 Nyakanga abo bahinga bazoca babandaniriza ibikorwa mu gisagara ca Bujumbura ku bitaro Prince Jean Charles mu ntara ya Gitega. Eri irumva Radio Nderagakuru.